Yo my people, mambo vipi? Mumeze neza? I think mumeze neza cyane kuko iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza cyane. Iyi ni Nuja Entertainment, nabwo turakora subscribe yikore nabwo tarahindutse. Nitwa Jamal for the MC Voice of the Money, make masterpiece, keeper motivation champion. Intore yatoje Anmad Odeze. Ni kigano turashoboye, ni kigano cy'abanyamuziki n'abanyamuziki muri rusange. Ko tugira turabire hamwe neza na neza. Sabi yashitse hano mu gihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo avuye neza neza guserukira Burundi muri Afrima Award. Tugira turabire hamwe ibisa n'amajambo yavuze ateye agahinda n'ubwoba neza na neza mu bantu b'abanyamuziki mu ba artiste muri rusangi, kubera ko igihugu ngo kitariko kirashigikira impano z'igihugu. So ava ko tuvuga vyinshi canke tuvuga ngo bimeze gute, reka kwanza mumanze mwumvirize ivyo Sabi yavuze aho yari karabazwa n'abamenyesha makuru kuri aeroport, hama duca tugaruka tuyasesangure turabe tibibega bimeze gute. On y va. Imyaka myinshi mu muziki, and I used to work hard, ibintu byose naronse bro, ntago byari byoroshe. Abantu bakora bikaronka ibintu facilement byoroshe, ariko intambwe yose nateje ni muri bajya abantu kandi y'abantu bataronka ibintu byoroshe. So I think ko injira aho nca hose bandi kubagarira batonya bacu imyaka myinshi mu muziki. By the way, cyo nifuza nifuza ko batonya bacu barabira kugira bakaraba ha inzira acha nizi ukiba strategy ngo nawe ejo uze subire kandi icyo muri yamayira. Ego Sabi ni rya gatatu baye nominated muri Afrima, ariko uyu mwaka wonyine washoboye guseruka ukajaho bibere. Nakaye karusho wabonye ho guseruka mu gihe baye nominated. Kwanza nyambaje impamvu z'ucuruzi biri ntagi. Incuruzi biri ntagi narabaye nominated but sinagenda kubera bagenda muri ministeri ya culture kubwira ati je nabaye nominated nakeneye support bwira amafaranga ntayahari na support yahari, ukamera nk'agati kuuma kakise. So muri inshuro twahisha amafaranga yacu menshi kugira ngo twashike seruka igihugu cyacu. Mu gihe igihugu kitatwitayeho tugomba kucitaho uko biri kose, ntugomba kugiterana ariko ugomba gushira mu kugira ngo ejo igihugu cyawe kivugwe neza. Nazi Burundi igihugu kivugwa rukene mu bintu bibi cyane, kandi bamwe babikora bishimye, ariko hari ukuntu dushobora nko mu bindi bihugu nka Nigeria aho tuvuye Afrima, ni projet iri mu kuboko kwa guverinoma. Abaririmbyi bose baje hano yaba mu Rwanda yaba mu hehe, guverinoma zabo nizababikitse ko je nije nitwa kandi ntacyo bintwaye kabisa, ntacyo bintwaye, ntacyo bigiye ni inshingano zacu Kabisa. So gusinda cyangwa kugera izindi ntambwe bisaba ko government yacu ibyinjiramo. Nimba itazobyinjiramo nzoguma ngenda mbura kuko zijya ni strategy z'ibihugu bindi, bavuga ati reka tugire tourisme, bimanisha muri tourisme ile bavuga ati visit what udakirongera muri ibyo wacu guserukira igihugu cyacu kivugo, visit Tanzania, muri bizihe byose, visit Burundi, muri byose kugira ngo muri igihugu cyacu kivugo. But kuri twebwe muri Nigeria hariyo Boko Haram, hari ingwano, hari ibintu byinshi, ariko everyday wumva muziki strategies za governments nyinshi zo muri East Africa no muri Africa zikoresha imbere umuziki na entertainment mupira kugira ngo zifukafuke maybe things zitagenda neza inside, but so nayo majambo uwitwa Bizimana Karum Abubakar yamenyekanye ku zina rya Sabi satura amabafure n'amabuye, umujama yakuriye mu Kanyosha ndetse no mu Cibitoki ca Bujumbura. Gukura strugglinze yaranabivuze mwino interview avuga ati jendi muri wa mugwi kabisa w'abantu baronka ibintu bacumukuye, ndi muri wa mugwi w'abantu kabisa ibintu ndabironka maje kubabara, ndabironga bitoroshe. Yavuze amajambo akomeye
aduza emotion y'abantu batari bake. Uno munsi ni nayo nkuru benshi baza kuba bariko barakora deba haba ku maradiyo ndetse no ku bindi binyamakuru bigiye bitandukanye bivaye n'amajambo yavuze urumva ko birababaje kandi n'ibintu biza kuba bica intege n'abandi baririmbyi aba bari nyuma yiwe kubera ko ino munsi Sadbi kagwana wenyine ata wundi muntu ashobora no kugira gute kumufasha. Yavuze amajambo akomeye kuko yaramaze kuba nomine defu ariko yigiyagira gatatu defu atagenda bivanye n'imvo z'amafaranga kurumva ko yitura neza na neza ministère de la culture mugabo ntiyagira ikimufasha kavuga ati nta mafaranga ahari. Sadbi n'umwaka yaravuze ati rifoko ndavyikorera n'amafaranga yanje serukira igihugu n'amafaranga yanje. Mwarabonye ukuntu yaserutse muri Afrima, mwarabibonye ukuntu yari ameze, yari umuntu yari karagerageza kugira ngo igihugu ciwe kimenyekane mu makungu. Ino munsi abaserukiye abari baserutse muri Afrima bose n'abantu bari barungitswe n'igihugu, n'abantu bari barungitswe bari basigikiwe n'igihugu neza na neza. Niyo mpamvu yaciye anagaruka avuga ati nejo bunini naguma ngenda ntasigikiwe n'igihugu ca ministère de la culture tiragira ico bikora canke ntasigikiwe n'igihugu mu buryo bwo ku-supporting tikuko igihe bari politike y'ibihugu n'ubundi nzogenda mbure nongere subireyo mbure kubera ko biragoye ko umuntu benshi abari hajya bose bari bahorungiswe ibihugu vyabo vyari bibitse ariko Sabiwe niwe yari yicaye ku giti ciwe. Urumva ni vya bintu bica biza kuba bitanatanga icubahiro ku baririmba. Ino bavuga ati nibadushigikire dukore kubera ko nico gituma abantu b'Imana abantu muhora mujudginga abaririmbyi ngo ujya akora ibi nibi. Nagenda abona n'abandi baririmbyi bagenzi bagiye babigira ko bagira ico babivuga ko bavuga amajambo agiye atandukanye. Ntimuzuze murajudginga abaririmbyi buno muririmbyi ukuntu ngakora ukuntu ahubwo akumushigikira mukaja gutora ubunenge mu ndirimbo ziwe ngo tumuzimye. Man, umuziki ni ikintu gikomeye. Hari benshi bawuhevye kubera ko barabonye ndiko ndinvestisa mu bintu bitagaruka vyoroshe. Mwumva ico kintu. Ino munsi umuziki urazimvye ku rwego rutangaje. Wari ugacufata indirimbo y'umuntu ukayikorera ko ibintu wishakiye ukajajinga umuririmbyi ngebana ngo tuyizimye ngo tugirene. Ni hahandi uza gusanga hariko haravana na kwa kuntu usanga abaririmbyi bariko bahara n'abantu ze n'abafana runaka cyangwa aba promoters babandi usanga bariko bakora ibintu batazi kugira ngo batwike. Ino munsi umuririmbyi tukwiye kumushyigikira uko vyaba bimeze kose kubera ko biragoye kubona umuririmbyi nka Sadbi no mu yindi myaka 5 iri imbere. Ino munsi ari kagwana wenyine wumva nawe nyene kavuga ati je vraiment harageraho vraiment numva ko bigoye. Ino munsi namba badashaka kudushigikira nta umuziki uri kurava nta uri kuraca. Bantu b'Imana muze dushigikira umuziki w'u Burundi, nta kintu na kimwe tudakora, nta kindi kintu abandi bantu bakora umuziki bakora twe tudakora. Abaririmbyi bo ngaba badakora ariko ikintu biriko bifira muri mukuno umuziki ngaha mu Burundi bawufata nta n'ikindi kintu. Ino munsi n'abaronse si kuvuga ngo babimerita ahubwo ni kubera nyene bavuga ati ni umuziki wo ngaha urashigikiwe none urijanye ntiyumva ko ari vyo bintu bavuga ati ngo yizanye nta nagaciro. Bantu b'Imana n'amajambo yavuze novuga ngo ntiyatunejeje nk'abantu dusanzwe dukora ibiganiro vy'umuziki abantu basanzwe babaye mu buzima bwa music canke se basanzwe bari muri industry musical. N'amajambo atanejeje umuntu nomwe bivanye nuko bavuga ati nagiye gutamba nirorera. Umuziki ni business nk'izindi wayishiramwe amafaranga uri serious amafaranga akagaruka kuko urimo amafaranga mu gihe nawe uri serious. So ni ibintu bitoroshe n'umuruho udasanzwe ko yaragize imisi ari muri tour neza Belgique, Sweden n'ahandi ava France aja muri Nigeria. N'umuruho udasanzwe
n'ubundi agaca akorera ubusa. N'ubundi yavuze ati ni experience mu buzima n'iki kugira ngo bize bihe icigwa abantu. Ntaco tutazokora kugira ngo umuziki ushike kure ariko tutiko turashigikirwa neza na neza. Hari hantu tudashika kandi twahashitse. N'amajambo yavuzwe na Bizman Karum, Abubakar benshi basanzwe bazwi nka Sadbi. So n'ibintu bitaryoshe kamene, n'ibintu bitaryoshe kumva umuririmbyi ariko arira vraiment ntagire umuntu amwakira, ntagire abantu bagirane. Vraiment n'ikintu bonke biratintege. Nico kimuzabona umuririmbyi yaje akamara indirimbo agakora indirimbo zibira agacavamwe bikaba byansa akabavuyemo agaca atanga akayaga bajyaje amabara baye umuziki warabagize abatimbaye bavuga ati twebwe turakora amafu mugare nawe uce kubera ikiryoha asa ni indirimbo zibira ubuvuyemo ubutanze akayaga. So abaririmbyi tubashigikire mu buryo bwose bushoboka gupushinga no musiriko nabivugira hano n'abandi baraza kubivuga. Rero vraiment tubashigikire, nta kintu na kimwe abandi bakora nkuko nabivuze tudakora. Tubashigikire mu buryo bwose, umuziki w'Urundi uraryosha, uratambika, urarenze kugira ngo n'uwundi mwaka niyasubira hariya muri Afrima azoba agiye arungitswe n'igapana kuvuga ngo yitwaye. Urumva ni ibintu nyene bidatanga agaciro. So iyi ni Nuje Entertainment, namutakora subscribe kandi uyikore. Namutarahindutse yari Jamal for the MC Voice of the Money, Mike Masterpiece Keeper, Motivation Champion, intore yatojwe Animal Desire. Yari Nuje Entertainment cyagana turashoboye tuzitswe mu bindi biganiro. Ndabutse Kebi Calvo ye munya dusanzwe dukorana hano neza na neza. N'ahari hose akomeze kugira ibihe vyiza. Dusubire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.